Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu nibyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze jewe Jean Imana nambona muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Musanzwe muzi yuko tuganira ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Woba uri mu bantu batari bake bavuga yuko bazi ibimenyetso bya malaria. Mpora numva abantu iyo ndi ngaha muri kano kazi ka minsi yose murabona yuko ndandaza imiti, ukaza wumva ngo muganga ngo jewe ngwaye malaria. Haba mugabo wamukurikirana ukamubaza neza ugasanga nta n'ibimenyetso bitatu canke birenga yoba azi byerekana neza yuko agwaye malaria, kubera yuko hari ibimenyetso bimwe bimwe usanga niyo umuntu agwaye grippe biraza, igwaye malaria bikaza, ugasanga n'ufise ikindi kibazo kanaka, yarusha, ifise uburuhe, yakoze akazi kenshi k'ikiyede, yateruye ibintu atasharusha, akavuga ngo iyi ni malaria nta n'ibindi. Ariko mugabo wakurikirana ugasanga uyu muntu mu by'ukuri ntazi neza mbega malaria ibimenyetso byayo nibihe. Mu kiganiro cyacu rero yaga muganga cuno munsi twagomba tuganire nawe mukunzi wa kino kiganiro ibimenyetso bishika ku 12 umuntu ashobora gusuzumamo akabona ati ibi bimenyetso ko bingana gutya iyo bija hose birashoboka yuko ari malaria, kubera yuko bimaze kuba 2 3 canke 4 canke 5 ushobora kuvuga ati iyo bija hose reka ngirente, reka nsuzume ndabe yuko noba ndwaye malaria. Ibi bimenyetso rero nibyo tugomba tuvugana muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Tugusabe wewe ubuteri mushasha ari rya mbere ukurikiranye video za Ntambwe TV, ucyonde kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo, kugira ngo bikunde uzoze uraronka ubutumwa bukumenyesha yuko twashize ko video. Ntuze urahomba inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara bicisha kuri Ntambwe TV. Mbere hariho n'ibindi biganiro bitandukanye biri mu nyingo zitandukanye nk'iby'iyobokamana, ijambo ry'Imana, no mu biganiro bitandukanye ibindi dusanzwe tubashikiriza. Rero ikimenyetso kimwe muri bino bimenyetso 12 tuzago no kubabwira tutabarambiye nuko iyo umuntu yafashwe n'indwara ya malaria agira ubushuhe ndenza rugero, byo twakuta ngo ni fièvre kumbure mu rurimi rw'igifaransa. Fièvre nayo ntushobora kuyimenya ukoresheje ijisho cyane nawe wakora ku muntu, ntushobora gucusha kumenya ngo uyu muntu iyo bija hose afite ubushuhe bungana gutya. Ahubwo fièvre umuntu ayimenya ari uko akoresheje cya gipimo bita thermomètre, hanyuma agapima kikamwereka ubushuhe afise. Tuvuga yuko rero uyu muntu yagize ubushuhe ndenza rugero iyo bibonekana ko afise ubushuhe burenza 37 degrees Celsius, afise 38 degrees Celsius, afise 39 cyangwa afise 40 cyangwa kuduga, aho hose uyu muntu aba yamaze kugira ubushuhe burenze ubushuhe novuga ngo bwiza, buri ku rugero rwiza umuntu atagwaye akwiye kuba afise. Ikindi kimenyetso kigira kabiri ni cyuko umuntu yafashe n'indwara ya malaria ashobora gutagira ibyo bita ngo ni amafreso, akajugumira, ukabona umuntu agira nte ukabona nyine uko nyene novuga ngo ajugumira, atetemera, ibintu nyene nk'ibyo. Freso rero mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se kujugumira ni kimwe mu bimenyetso umurwayi wa malaria ashobora kugira. Ikimenyetso cya gatatu umurwayi wa malaria ashobora kugira no kubira indugumba nyinshi, arashobora gutranspira, akagira icuya cinshi, akagira des sueurs excessive mu nyemene mvuye gutyo, ukubira indugumba cyangwa se kubira icuya mu buryo ndenza rugero. Ikimenyetso cya kane ngaha umurwayi wa malaria ashobora kugira nuko ashobora kumeneka umutwe, akagira icyo twita ngo ni céphale mu gifaransa. Umuntu akumva aramenetse umutwe cyane kandi atabihorana. Ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso umurwayi wa malaria ashobora kugira. Nimba ubifise nawe wewe tuko turavugana muri kino kiganiro yaga muganga ukumva ibyo bimenyetso bikuriko, urakwiye gusuzumisha kwa muganga bakaraba yuko yoba ari malaria cyane iyindi ndwara ishobora kuba ifise ibimenyetso nk'ibyo, kubera yuko hariho ibimenyetso usanga bihuriwe ko n'indwara nyinshi. Urashobora kumeneka umutwe kubera ko urwaye amaso,
urashobora kumeneka umutwe kubera ko urwaye grippe, urashobora kumeneka umutwe kubera ko ufite stress, urashobora kumeneka umutwe kubera ko utaryamye neza gusinzira uruhuke neza, urashobora kumeneka umutwe kubera ko urwaye malaria, urashobora kumeneka umutwe kubera ikindi kibazo kanaka. Muri ico gihe rero kwa muganga nico baba babereyeho kugira ngo bakurikirane bamenye neza ibyo bimenyetso mbega by'ukuri byatewe n'indwara iyihe. Ikimenyetso ca gatanu ni ikimenyetso tuvuga mu gifaransa ngo ni myalgie, ni amadurere, ni ububabare umuntu ababara mu nyama, mu mamiskre, umuntu akumva aratonekara, novuga ngo umubiri wose. Ikimenyetso ca gatandatu naco nico tuvuga mu gifaransa ngo ni arthralgie. Iyo arthralgie ni amadurere articulaire, ni ububabare mu ngingo, mwihuriro, mwihwaniro, mwiyungiro ry'urugingo n'urundi, ugasanga umuntu arababara mu nkokora, mu mavi, ahantu hose hahurira urugingo hahurira ingingo zibiri, ugasanga umuntu afise ububabare bwinshi cyane. Hanyuma ikindi naco ni icuko umuntu ashobora kumva novuga ngo afise malaise, akumva ko atameze neza, akumva ko atagononokewe, akumva yuko ataguwe neza, akumva yuko hari ikintu kitagenda nubwo ataramenya ngo mbega ikitagenda neza mu mubiri cyangwa se mu magara yanje ni giki, ndumva ko ntameze neza, ndumva ko ntacangamutse, ndumva ko ntafise morale, ndumva yuko ntishimye, ndumva yuko hariho sinzi ngene meze, numva nyene ata morale mfise. Muri ico gihe rero ibyo bintu byo umuntu avuga ngo numva ntari muri mood, numva numva bimeze uko nakuriya, umuntu akumva ko afise malaise, aho rero naho nyene malaria irashobora gutera ico kimenyetso. Ikimenyetso c'umunani nico ko umuntu ashobora kugira anorexie, ni manque de l'appétit, ni manque d'appétit, no kumva ko umuntu ata appétit afise. Ibyo birashoboka cyane iyo umuntu yafashwe na malaria. Ikimenyetso c'icenda muri bino bimenyetso 12 nico ko umuntu ashobora kugira ashobora kugira iseseme, ibyo twokwita ngo ni nausée mu gifaransa. Umuntu akumva ntashaka kurya, arumva amafise mu kanwa habishe, yumva nyene afise iseseme, nibaza ko muvyumva. Mbere iryo seseme rikaba yonatuma mbere umuntu yumva umengo yoyogwa, igihe cyose agomba kugira ikintu afungura kumva umengo yodahwa. Iseseme naco ni kimwe mu bimenyetso bya malaria. Ibimenyetso bikurikira bitatu, harimo ikimenyetso ca vomissement. Ikimenyetso c'icumi nuko umuntu yafashwe n'indwara ya malaria ashobora kuyorwa, agafatwa dahwa, kandi muri ico gihe akava yo kwiyumvira ngo bameresha umwana bagize ni kumbe wapi, ni vomissement ifatiye cyangwa ifatanye na malaria, n'indwara ya malaria. Hanyuma ikimenyetso c'11 naco ni icuko ngo nko kubana ngo ushobora gusanga bababara mu nda, bakagira des douleurs abdominales, akababara mu nda ku buryo umuntu adashaka gukora ko, ugize ngo namufate namuterure ukatubona turikishije arakomye induru, canke nimba ari umaze gutangura kumenya nk'uvuga akamera cyangwa se nk'ushobora kwerekana ahantu bitameze neza, akaba yo kwereka yuko ababara mu nda, kugira ngo mbabara mu nda batawihutira kwiyumvira ngo ni ivyo yariye, kumbe hamwe woraba n'ibindi bimenyetso wocubona yuko mu vy'ukuri umuntu ashobora kuba ari ikimenyetso ca malaria. Ikimenyetso c'12 arico ca nyuma tugomba dusozerere ko kino kiganiro cacu, ni icuko umurwayi malaria cyane cyane mbere ku bana ngo niho bikaze cyane, ashobora kugira diarrhée, ashobora gucibwamwo, ugasanga yarwaye acibwamwo. Ibi bimenyetso byose kwa 12 tudondaguye ni ibimenyetso bibonekana kuri page 131 mu gitabo ca Médecins Sans Frontières bita Guide clinique et thérapeutique. Ni igitabo ciza cyane gishobora kukubwira ibimenyetso bitari bike by'indwara, hanyuma nk'umuvuzi nawe gatakimwereka ingene ashobora kuvura iyo ndwara. Ico gitabo kimurongoyemo kimweretse ingene yogirane yoshobora gufasha umurwayi amwituye. Muze murabe kumbura abashobora kubirondera kuri internet. Ico gitabo cyitwa Guide clinique et thérapeutique ku rupapuro rw'131, ni igitabo ca Médecins Sans Frontières. Muzohasanga ivyo bimenyetso byose. Bakunze ikiganiro yaga muganga rero kajyoshe ntigahora mwitama. Ikiganiro cacu cuno munsi cari gitumbire kutubwira ibimenyetso by'indwara ya malaria, novuga ngo muri rusangi aha niho kigarukiye. Nagawane jewe Jean Imana irambona nari kuko ndakibashikiriza naha
ndagisoreje ndabike abantu tuzosubira naho ubutaha.